habaye iki ubonamenye si wewe muri ico gihe ubwo rukundo ruzora rigwa rukundo heyere rwo gukunda umuntu inconditionnel bahubwo umukunze kugira umuronke donc no kumuprofita bambwiye ko urukundo heyere rumeze sugo profitana no gukundana sugo profitana wewe umva aguma abizana muri bya bindi kwihanga cyera kuvyemera urukundo nagukunze sinje ngo cenda gutanga uramaze gukunda ugahereza nimba umukobwa wakunze umuhungu muhwatekeye umuhekeya ukabona ushaka n'ujya mukobwa uvuga rimwe agaca yembe wati kwe byaragoye jewe ndindiza niho bijyo ndindiza mbone ko ziyimvye okay hanyuma nawe gavra muhwatekeye umukobwa hwatekeye umuhungu umuisiriteko ubonye vyashe sema vuga aho bibonaga dasa abane turi kumwe aho bibona ko mpari kuko abandi babigira urindiriye ugasanga yaciye yikundira uyundi ukajya kumubwira ngo baratevye Salut guys, mumeze neza murakomeye ndabahaye ikaze kandi kuri BI TV mu kiganiro Tafanyaje dusoye tuganire n'abaronke y'abayinvite babiri abaganga b'urukundo umwe ni Heza ubumwe Deo twari tumaze gukorana akora kuri BTV ikiganiro c'urukundo hamwe na Fleury Marley ari mu kubamfu uwo andabira mwirori adashaka yahora akora kuri yakoze nawe nyene kuri Iteka FM nawe nyene yakora ikiganiro c'urukundo ndabahaye ikaze ndabaramutsa nanje kuri micro ya Munezero tugira dukorane ndabasabe bidondore ivyo ntoba navuze babivuga yego nkuko wabivuze nitwa Fleury Marley yivuga mu ndirimbo nitwa Fleury Marley nkaba narakoze ikiganiro c'urukundo naragiye muri Buja FM ndakora muri Ambiance Love ndaja muri Iteka FM ndakora ikiganiro cyitwa Love Story. Okay. Yeah. Deo now. Jene bazangira ngo baramaze kumenya ndumusangwa ucakabenje n'inyuma ya kamera. Jene nitwa Heza ubumwe Deo nkaba nsanze nkora ikiganiro c'abakundana kuri BTV hamwe no mu gaciro abakunda kubikurikirana. Afata amafoto meza abantu bagume ashaka ifoto ngo ntusubiza ego ukora ikiganiro c'abakundana kuri BTV ego hama ndabibutsa neza hano turiko turakora ikiganiro ni kuri residence ubuntu ahantu hameze neza ahantu hasa neza hatekanye hari jardin nziza hari amachambre meza hari byo gufungura bimeze neza antuko utarahaza karibu n'imisambiringo byose birahari ibyo mwifuza muzobironka hari piscine yego aja urabyumva umuntu wese hashize aravuga ati ni top kabisa utarahaza aje aharabe hari n'amapiza ameze neza antuka ngo specialite yaho ni pizza umuntu ayikunda rero karibu hama tuduhuge natwe ku kiganiro cacu uno musi nabazaniye abaganga b'urukundo antwa barazigenda baduhaye umuco uno musi James ikibazo ngo urukundo rurahera umwe muri mwege acanyishura ubushaka ni watangura ambwire hanyuma niyambwira uranyishura ego canke oya unyishuye ego urampa impamvu n'unyishura oya arambwira impamvu ambwiye oya unyishuye iyo kadutangurire kuri represence kuko wari wivuze urukundo rurahera bo mu rukundo ushatse kuvuga urukundo rurahera je ku bwanje sinavuga rurahera kuko Imana yaduhaye urukundo ntigohera ahubwo ruragabanuka urukundo ruragabanuka ya ukumva yuko rugabanutse muri wewe guhera ntushobora guhera ngo kopokopo oya ntibikunda okay kubera kuko benshi bashaka kuvuga ngo sinkikunda ubuka uzomubona undi munsi yakunze okay aho nyene mugiye urumva ruza rwaduka kundi muntu ruva hamwe rukimuka donc kuri wewe ruba rwimutse kuri wewe rurimuka okay reka mbe ndakijije ngawe wewe turabanze tuje kwa Deo nabambwira amace ndakugarukako kubwiwanje ni oya oya iki urukundo ntiruhera ntirunagabanuka naza ko mfise impamvu nza kubisigura ndafise amafact menshi ego ariko mugabo urukundo ntiruhera non plus ntirugabanuka kubera urukundo
sindarugereranya n'ibintu byose ariko ndarugereranya n'ibintu dupuratika mu buzima ndarugereranya n'ibintu dukiritiva ndarugereranya n'ubwenge ndabugereranya na connaissance kumenya ibintu kwiga ndabugereranya na informatique mugabo ndiko ndasigura ngaha oye ncisha hiyo kugira ngo tuze gutahura ndarugereranya na mathématique no kuvuga utayiga kenshi irakuvamwo irakugabanukamo rero kumbwira ngo urukundo ruragabanuka ahubwo niwe wagabanije ibirukuze rero urukundo sino kugira ngo ruragabanuka niwe wagabanije ibirukuze bituma rukura musanze iyo umbwiye ngo naka ngo yarankunda mugabo ntakinkunda para contre ntahura jewe ko swate wagabanije umwanya wo kuba hafi yiwe canke wagwije byinshi bimubabaza bituma atakikwiyumvamo no kuvuga urukundo urumva ko biba vyaheze urukundo biba vyaheze ntiro warugukuri aho rero ncangaruka handi nkabani urukundo rurihangana kandi gwemera byose bari kwaraza buhoro buhoro kubera ko urukundo kubimuka kugenda gute haba habaye bona ikintu uvuze ati urukundo rurimuka nk'ubu tuvuye urakundana n'umuntu sivyo kandi mu gihe uzomukunda cyane mugabo mu gihe atazoba kikora vya bindi uba wifuza wa mwanya yahora guha kwa kwicara hamwe kwa kuyaga ya communication canke vya bintu mwahora mushira hamwe ukabona ntibikiri kwa kundi rero ni hahandi wumva yuko urukundo ruragabanutse kuko bimwe yahora guha sivyo asigaye aguha kwa rukundo wari umufitiye rumwe rwinshi ugenda ruragabanuka bivanye n'uko hari ibintu asigaye akora udakeneye rero kumva umenga wo bihagarika muga ntiruba ruheze oya donc rura ruhari riri hahandi nyene hari ikintu kibaye hariho changement ibaye haba habuze ikirushitura kugira rugaruka ari rwa rundi nyene kuko bimwe bakora ntavyo ukikora okay Deo na musanze tuko turavuga urukundo muri ico gihe hari ibintu nca ndabivuga mu buryo bubiri nimba turi kumwe dukundana jewe nawe uri umudamu mugangombye kuvuga mu gihe uri umukobwa turakundana ndiko ndatesta wewe ndiko ndagupima ndabe ko urukundo ruri muri wewe ari ugukuri nzomenya ko ari ugukuri mu gihe atakintu na kimwe kirukuyeho nimba nkoze amakosa ntumpebe nimba nkoze amakosa nturugabanya aho nzomenya ko ari urukundo gukuri mugabo igihe nzomenya ko atari ugukuri ni kijya gihe nzokora ikintu kikagukorora ni handi urukundo muri wowe tazoba rucihangana nzoba rucemera byose oye nuko hompa tukabihagarika tuvuga ati no nimba tugira ahantu ntuntahure turureke none mu gihe ushobora kuvuga yuko antwihurinze ukunda umuntu kwe kudahitana wari wowe wese wo mwibarabara haba hari ikintu ufatira kugira uhitemo uwo nyene kugira ngo dufate nk'ubu mpisemo ko twokundana je nawe hari ico nakubonye ko kiruta ico abandi bose sivyo none hama wovuze ngo donc mu gihe bya bindi nahora ndakubona ko nk'ivyo Florian yarari karavuga sindabikubona ko ivyo nagukundiye sindabibona sindabigira wowe usigura neza yuko byoguma ari bya bindi gute biguma gutyo nyene gute muri ico gihe rero nimba mwarakundanye no muntu hayo makaba yarakubwiye ko agukunda kandi bikaba bimurimwo nawe nyene gukora amakosa bimushira handi hantu kuko mu rukundo je ntahura ibintu bishika kuri bitatu no pardon iraza imbere urumva hanyuma hariho utu tujambo la fois twaduciye ko ariko ntitwatuvuze cyane tumwe twa merci tumwe twa je t'aime donc ayo majambo atatu menga la completana mvuze dutatu muga ni byinshi urumva izo ni langage d'amour ushobora kubwira umuntu akakumva akumva ko hariho icyo umubwiye nimba wakosheje ukisumeta imbere yiwe abagabo urazi ko tutavuga pardon uriye kuvuga pardon ndaguhamagara nkakuzana ngaha ye tugasangira urumva ni façon yanyu niyo langage yanyu yo gusaba pardon urumva je nakosheje ndabizi ko nakosheje umugabo ndagukunda sindavyigumizamwo gusaba pardon bingumamwe hanyuma nawe naho nkunda aho ko ruhera ura pardon hanyuma urababarira donc kuri wewe nta gihinduka nta kigiriko bitegezwa kuguma ari bya cokuraho urukundo nta na kimwe cokuraho urukundo kubera bahagagadeo kubera yuko urabona umuntu iyo mukundana mugakundana ntiwavuga ko urukundo rwa muri rwarundi kuko urakosha nawe agakosha rero nkuko uvuze yuko ngo gutahura nivyo gutahura urashobora gutahura umuntu ukavuga ati umuntu ndamutahura mbwa ariko birenga ahubwo rero ndabona wewe turi kuritiranya urukundo n'ubugenzi umugenzi nka Steve canke wewe turashobora kugira partenariat tukavugana ati we Steve ndashaka ko tuzokora amadiri aya mbonye ari umu hypocrite quelque part
kumukwepa n'ibintu byoroshe umugabo ujya muntu tuzoba n'ubuzima bwacu bwose ntegerezwa kumwakira kujya ameze bara kontre bijya bintu bibi ni ibyo kumwakira si ibyo kugabanya urukundo none nk'ubu jewe ndakwakiye wowe nyine n'ibifuti byawe byose ariko kugira umuntu ameruka akwakire n'amakosa yawe yose ikintu kigoye wowe muri kurakora amakosa kandi yayandi yego arabikubwiye wakoze ikosa kanaka ukamubwira ntibizosubira ejo bigasubira hirya ejo bigasubira none wumva uwo muntu azokwama gukundira ico kintu gushika mu rugo musanzwe ikintu maze kubona mu bintu by'abantu bakundana ico umenya coco sinje kwikontrariya mugabo ndagisigura urukundo rutegerezwa kuba reciproque urumva si chauve-souris plutôt ni nkakuya kwa chauve-souris ronka ikijwi rikagaruka kuri yo plutôt si nkakuya kwa chauve-souris ronka ikijwi rikagaruka kuri yo kigenda ni mu masensi abiri mugabo urukundo wewe ndagukunda nawe urankunda mu ijambo rimwe turakundana urumva none nimba dukundana ibireye ni gute nokora ikosa uyu munsi ega turiko turavuga ngo urumva ngo urukundo rurahera ucumengo ni wowe ukunda gusa di notre part urakundwa none ari kumeze naho bidahinduka erega kamere k'umuntu nako bishanze kuhinduka bikanga kwa ino ugerageza naho woshaka guhinduka mugabo ico kintu ugashaka kugiheba ntibikunde par contre aho kumbwira ngo ruca rugabanuka ahubwo gofuma ruhera nabwira igituma rugabanutse bica biba bibi rugabanutse igice kiba kibi nike fata ko mufise abana turinjiye mu rugo tuje twarakonye ikiganiro rafa passe n'umudame umwe yarakoze ku radio nawe ngira ngo reka sindamuvuge arambwira ati je naragize divorce narahukanye n'umugabo mugabo kubera ko nagomvye guharanira ineza y'abana urukundo rwa tugabanutsemwe twese ico twakoze twaciye tuvana kugira ngo abana badakura babona nkubitwa urumva badakura babona papa wabo antuka amfata n'abagiriki urumva aho kumbwira ngo ruragabanutse rufume ruhera kuko hari amadivorce abera mu rugo bigenda none urinze uvuga yuko rurahera none biba bibi yego cege ntigo witwa urukundo none bica byitwa ntigo witwa urukundo ndetse n'abari mugabo umenye yuko abo bantu batanguye bakundana bon barashobora kuba batanguye bakundana mugabo bafite ama principe kanaka kuko iyo mumaze kugira urukundo sibyo uramukunda cyane mugabo umenya yuko iyo akoze ibintu wewe ubona ko udashobora gusiporta ruragabanuka ndabaza ukuntu Bible bivugaho jeyo iyo umuntu duhariye tukashika kure cyo ndamutsindira kuri Bible n'umutwara muri Bible urukundo Imana ivuga mukundana urukundo nk'ubwo Yesu Kristo yabakunze iyumvire kuza kumusaraba agapfa kubera umusambanyi imboregwa umusuma urumva babambanywe ngaho kumusaraba akaguma muri abagiza ahumva ko ico kintu gisanzwe no kuvuga ngo ndirengagije wewe aho ni kwera uri umukristo hari abantu batemera Imana hari abantu batagirana ivyo batanabizi mugabo bien sûr bakakundana ariko mugabo uremera ko muri ico gihe urwo rukundo urarubona urukundo mu gihe iki gihe nyene tuje muri iki gihe cyo rero nakomanda kubwira ikintu kimwe uvuze nta kintu na kimwe kibaho kitagira exception kwisi nta nakimwe uzubaze no muri Bible bavuga nta umenye umunsi wiwe Ezekiya ntiyarabizi ko yongewe imyaka 15 none iyo si exception donc na exception ni iki nakuvuga ngo yego ireve basi twe dukunda gukonta kuri majority dukunda gukonta kuri majority tukavuga ngo urumva ngo abantu ngo hasigaye haba ama divorce rafa passe natumiye apotre Mbayahaga ndamubaza kuri ivyo ama divorce agize imisaba acambwira ati ikintu kiro kiratuma abantu badakundana nkuko batazokundana ikibajana muri mariage sico cajana bakera abakera bajana neza uwakera yagenda kubaka aca makarora ati nkubuye hari imigigwa imwe nk'iya migigwa yo gutwikurura kare gutwikurura vyasigura ngo turaje uyu muntu tugiye kuraba ko ari vierge yamutwara ari vierge baca batwara impuzu y'amaraso bakayitana imbaro gishima ryango canke hamwe baje batanga umukenke voilà umukenke waza mu nyuma ego udaciye hamwe baje bose bavuga ati bwaho ndi vierge canke ntiyari vierge urumva
bisigwa ubu ibintu uko byagiye birahinduka, technology yagiye irahindura ibintu nanone ntiturabona, rindira gatoya ni byinshi bizoza, agahinda kari inyuma vraiment. Ariko muri iyi technology nyene hariho abariko barigiramwo gukundana. Hariho umuntu uyu munsi asoma umugore kubera yibonye muri novela kandi byamwubatse. Hariho umuntu uyu munsi asoma neza kubera yaravye filme kandi niyo technology nyene kandi byamwubatse. Ahubwo ni gute twakira ibintu? Wewe nimba uvyakira neza, hariho n'abavyakira ntiduce rero duca turondera kote negative ngo urumva nivyo vyibi tuza kuvuga mu gihugu ngo c'u Burundi ngo kimeze nabi biki, dushitse hanze tukakivuga nabi hamwe uri hanze uri ndani hari uri ndani. Hariho je umuntu twakiriye yavuye kuri aeroport atatubwira muri ndakubaza kuko tuje mwijoro ngo batubwiye mu Burundi ko atamutekano ngo aho bishiri ngo ko aho ducara amahoro. Yasomye ibiki ivyanditse ku marezo sociaux. Iyo ni example. Nkumvye kubwira rero hari abantu bafata kote negative akaba ariyo bashira imbere. None basi nk'ubu ndakubaze Kadeo kugira ngo urukundo basiruze mu muntu haba habaye iki? Fleur reka mpere kuri Fleur. Kugira urukundo ruze mu kugira urinde wiyumva mutu ujya muntu ngira ndamukunda. Nuko nari kuvuga kuri coup de foudre umugabo ica. Nayo nyene irabaho. Irabaho coup de foudre. Ibaho gute? Urashaka kubona umuntu kumva uramukunze. Meme urashaka gukunda umuntu utazi. Urashiduka kabisa biraba. Bon, urashidutse. Abo vya vrai. No ndumva dukunda turabana bose. Kugira ngo twakunze cyangwa ababazi twarakuranye basi. Umwe ava mu Kirundo uwundi akava i Burundi, ari ahantu muhurira mu Manza, ari ahantu muhurira mu kabari. None tusikurira ko urukundo basi urukundo rwa vrai, uru rukundo tureke kuvuga urukundo rw'abafrère cyangwa rw'abagenzi canke iki. Uru rukundo rurinda rugashikana abantu mu rugo bakubaka bakavyara abana bagakundana pour la vie. Urukundo kugira ngo urinde uhitamwo umuntu uvuga tujya muntu ndamukunda ruvaye ruza gute uvyumvamo gute? Ni urukundo w'ubufise sivyo wumva ukunda uwo muntu kandi uwo muntu urwo rukundo nyemba ufise urukundo rwinshi birakene ko urumwigisha. Arashobora kuba afise ruke mugabo uramwigisha sivyo uramwigisha nyemba adafise urukundo kamwereka urukundo ngene rumeze ingene barutwara mu gihe mushwanya menya yuko urakwiye kumuhamagara mukaganira ukamushiramo iyo communication. Wakosheje menya ko wakosheje, hari abantu bakosha ntibabimenye sivyo akabandanya muri ivyo ari pardon gusa mugaro wundi akubwira ati je twakosheje jani na gogo faut pas ko ndakwandikira kuri message ndagukene face à face tubonane ndabikubwire ndakubwira ntiwakosheje wagize ibi nibi canke nanje nakosheje. Rero ico kintu kaba hakeneye ko communication ntavyo yaramenyereye mugabo urakimwigishije. None ni rwa rukundo wewe ufise ni rwinshi hanyuma adashoboye kuvuga iki genre adashoboye gukomunika nk'uko ubishaka uramukunda pour de vrai urinze widesida kugenda ukabwira umuntu bon en tout cas si ibintu uvyuko uwo munsi ukavuga ngo ndagiye kumubwira mama umaziranye igihe uricarana nawe ngira ngo peut-être ukamuraba ukabona uti uyu muntu ibi bintu ivyo nkeneye mu rukundo arabifise no ntushobora kuronka byose mu muntu umufatira umwanya ibyo wifuza umufatira umwanya umuntu uramwiga kuko sinzoza ndakubonyera imama ngo ndagukunze muri uwo mwanya ndashobora kubona gukundira amarori amenetse hama nkaguheba kuko nama ndakubona wambaye amarori uyambaye uraberewe mugabo nico nakunze nagukundiye amaso mugabo wa muntu agukunda vy'ukuri ni wa muntu akugendereza aragusaba mubonane kugira barabinyanya ifato yawe vya bintu ugenderamwo donc arakumenya hama kumva ya sentiment kugukunda iguma iduga kuko ari nawe yo gusanga uri kuri bayanga nawe yo gusanga wamuvanze aguma ari muri vya bindi nyene aguma gukunda oya naguma gukunda kuko ari ababandanya bagukunda malgré yuko ushaka umuvange ushaka ugirene akaguma muri ico gihe ari ikintu aba yifuza kuri wewe ni ca kindi nyene aragukunda aragukunda muri ico kintu kubera yuko uri kumwereka iyindi image adashaka. None bavuga ko urukundo ruri inconditionnel. Urukundo umuntu akunda uraraba ikintu ukundira umuntu ukakibura ngo bimaze kukironka ukavuga ngo ujya muntu ndamukunda kubera iki ngo ntiruba ari urukundo rwava. C'est ça. Uko ari umuntu nawe ni kubyura. Iyo nibaza. Urukundo biragoye kuvuga ngo nakanda mukundira iki. Ku by'inyuma aho ku mubiri uri kuri henda. Uri kuri henda. Tureka ibyo ku mubiri iby'indani muri we. Ugasanga umuntu uriyumvira abantu barakubajije ngo ujya muntu wamukundiye iki ukavuga ngo ndamukunda seto ugasanga urabuze icyo umukundira kubwiwanje ho nyene ko bayaranyemeye ico ni ikintu gikomeye cyane ubona namubwiye ko ndamukunda akavyemera ko agukunda ico ni ikintu gikomeye cyane kubera ko urukundo rwanje
Okay. None mu gihe rero urinze ubona umuntu muri wewe uvuga ngo umuntu uramukunda bakakubaza ngo umukundira iki hanyuma ukakibura ko ariko utohitana uwo ari we wese mwibarabara. Bo icambere co cogo hari ikintu wavuze wewe kare mu rukundo rutangura gute aho ca ndashika uvuze sindagisimbye mu rukundo rukuzamo gute kugira ngo wumve urakunze umuntu premier murumva ko twebwe uvuka ufise amanke quelconque urafise icubuzi romba à côté de toi hariho umuntu akenewe romba uwo muntu akenewe nimba ahari harimo muri wewe santima ntuzi yari gusa uracawiwica uracazunguruka murashakisha fata kuri muri Edeni ukibona ibikoko Eva wawe ntarazi rero igihe Eva wawe canke uri kuramuhwihwisha bitabujije ko ushobora no kwihenda ugasanga wagiye kutari wagutera uw'inyana n'ibintu biri sembe vyama vyabaye hagutera uw'inyana wewe kandi wamukunda none muri ico gihe ko mwavuze ko urukundo rudahera mu gihe wowe uri kuritiranya rero gukunda umuntu yakwemereye no gukunda umuntu mwagimira tubitandukanye kwadimira utangura kwadimira genre wowe urinze udesida muri abagenzi par exemple muri abagenzi muratanguye muri abagenzi mugabo uko ameze kamere kiwe ubupfasoni ivyo wifuza mu muntu urabibona urabyumva ko abifise muri wewe mugabo wowe ugasanga franchement wagukunda nk'umugenzi canke nk'umufrère mugabo wowe ufise urukundo rwinshi muri wewe uramukunda nk'uko wokwifuza kumugira umugore mu rugo rwawe canke umusheri wawe none muri ico gihe ntiruba ari urukundo vya vrai kandi urukunda cane none kubera bigenda gute kugira rurinde ruhera umusanzu atari wawe nakubwiye cake ni cya reciprocity ubonye wowe umukunda atagukunda fa kwizima urabiheba umuhebana ngo yatanguye deja urukundo ni engagement tutangaje mugabo ntiyangana nakubajije deo rurahera kuko gwaraje muri wewe urakurimwo antukurumva ko uwo muntu vraiment uramukunda kandi biri sincere mugabo tubanje kuva ku gatoya kuri bimwe ariko urambwira biravuyemwo ntagukunze mugabo uramukunda kandi cane none muri iyo ka si bimwe nuzanye Flori yavuga ruca bimukira kundi muntu none wibaza hajya muri urya mwanya ko abari urukundo mugiriye ahubwo wamwiyumvisemo wala difference basi difference yahirimo gucrashing umuntu canke kumukunda biratandukanye cyane umukrash wawe n'umukunzi wawe biratandukanye ntangura gucrashing urumva nkumva ndagukunze urumva hanyuma ndagukunze muri jewe ndavyumvisemo cyo ndakwegera ndagutura ingwane zanje urumva ndazigutura none kwa muganga aho ko tugenda muri consultation uvuze ingwara zawe ni maka bazivuga none burya iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda ni kibazo cyane ni information declaration inyuma ya declaration yacazi kinone wibaza uwo binyemerera nawe Toko mukabihurizako. Wategetse ko tumubwira uti. Roma murabihurizako. Yewe ndagukunda ndagwaye information iryo jambo ndakubwiye rikoresha uko ushaka. Ntibishoboka. Oya urugero rukundo uhaye ujyaye. Ikigenda kukwemeza yuko ruba abatari uwiwawe ruba rutegeza kuja kuri we. Urumva nuko hazoza uwundi ukamukunda. Umvaga gogo. Hari none n'abantu uzi bakundanye wita ukumva bavanye. Yego. None haba habaye iki? Nivyo nanje ndiko ndabaza bimbwira kuko hari ibintu yahora akora sivyo atagikora wewe kuri wowe uvuga yuko hari ibintu biba byahindutse mugabo dewe nawe avuga ngo byose birihangana genre byose birihangana kuri we ntashobora kumva ingene byoshoboka yuko ivyo bintu no mu gihe bimeze uko nivyo rurihangana mukaragera ahantu muri wewe nawe ukibaza mbega byo bandanya nkuko tugeze mu rugo nzoguma ndavyihanganira nkuko aho rero bari gutandukanya avant mariage na après mariage avant mariage muri ko murakundana ariko muri ko muranapimana mugabo murakundana none deo aho rero niho ushaka ucumbarira franchement wowe uri kurambwira neza ko urukundo rudahera sibyo none mugabo umuntu kugira murinde mutegura mariage entre moi mwakundanye ngoro bitwara ama mariage apfa même à la dernière minute dushake tureka après mariage urumva hariho ama mariage apfa hasigaye nka 2 jours une semaine ou 2 ou un mois canke umwaka banatanguye no kubitegura mugabo ugasanga umuntu baravanye kandi bo muri bo barumva neza ko bakundana ariko kubera comportement iyo ariyo yose y'umuntu umwe adashoboye kwihanganira barabihebye wovuze uti ngaho baba bariko barigana none baba bari bakundana muri ico gihe uturabo buremere byari bifise eske ico kintu mupfuye kirusha uburemere urukundo mwakundana
kuri wowe urumva nta kintu na kimwe coshobora gusumba jewe ni mu gihe ico kintu kitarusha uburemere urwo rukundo nta kintu na none kimwe nk'ikintu gishobora gusumvya uburemere nk'akarorero ni ikintu cosumvya uburemere urukundo ni nk'iki we nk'umuntu ukunda cane nk'akarorero ikintu yoshobora kugukorera kigasumvya uburemere urukundo rwawe ni iki Bo ico maze kwibaza ariko ntarageze ndibaza ari nza ntrompa kanci inyuma nkabimenya nawe nkavyifatira apana nk'iyo bavuga aha oye ndibaza ko rushobora guhera waravyemeye ndibaza ko rushobora guhera navuze muri fiançailles muga turi mu rugo urumva turi mu rugo ivyo naho no bifata je nitwo kwahukana mwe utahukanye ujyayo kwahukana wewe akagenda agiye jo mpamvu kuko bitwaye rudaheze muri jewe ruheze muri we biramusha sivyo ega ntuzi ikintu kimwe wowe nk'uruhera hari ibindi bintu utosubira gukora sivyo gukora mvuga gute vya bindi tuvuga wahora umukore urabigabanya kuko waramufasha akora gusohoka rero ico tumva we nyine azokwiyomora ntabikoze ivyo bintu ni intege nke zanje ziba binaniye ndazi umudamu urumva nukuri jewe maze gukoresha ibiganiro abantu batandukanye akaza mbwira ati je nukuri yaranciye inyuma ment fois ati ikintu nagumye ndamwereka ni urukundo kandi niko rwamugarukanye urumva agasura akamuca inyuma akamufata iyumvire hari umudamu yambwiye ati jewe naragenda washaka nari ndanamuzi jewe ati ndi muhira kuko umugabo we yari umugwiza atunga umugaradamu yari umuyiretre numva ntiyashobora kumukurikira ngo baje mu ntunze mu madiri yiwe ngo yajemo ngo agire hama rero radamu komeye yari akijijwe iki mugabo afite n'urupfasoni n'ubwa mbere kuko bakigira amayaji igihe yatangura kubimugira ntiyari akijijwe mugabo yari afite urupfasoni nyandero y'ikirundi kirumva hanyuma akaba amuvanga iyumvire yaramuzanira abagore babahabara akaba ari wabagaburira oya ntiyabazana yabasambaniriza mu nzu akabagaburira urumva akabakira nk'uko yakiriye umukozi w'umugabo wiwe urumva akabahereza amazi agashusha bakoga urumva epui bakagenda none n'abagore n'abantu bangahe bo bishobora erega abo bakenyene babishobora niyo ega no ngaho urazi ngo ngaho ashaka kuba bikora afise impamvu be nk'ubu nogenda no canje oya hari abantu benshi bameze akavuga ati je nikuye kuri uwo muntu okay bitubwiye je nikuye kuri uwo muntu be no canje ko ari we yampa byose ari abantu babayeho ikintu gitangaje je umudamu narinzi yabo ndabatwara he ico kintu gitangaje umudamu narinzi yabo harageze igihe haragira n'abana bakuze ntibamutaye ntiyabataye we akavuga ati jewe ngaha ndahaguma kuko sinshobora sifisi yonja canke ari abandi bantu bafise bwa buntu akavuga ati sinkeneye ko hanze bavuye ko nahukanye sinkeneye ko hanze babona yuko ntakiri ku mugabo akabibamo akanga kwitega isubira muhira akanga kuvuga ati je nsubira muhira kuko divorce urumva iga ni divorce iba yarabaye n'ubundi mu nzu iba yarabaye muba gwaheze ubwo wanje wacu utaha ahubwo nukuri uba gwaheze garukundo mugabo ntawe ubimenya ntawe biguma hagati yanyu nta kintu na kimwe kireka guseruka n'umunsi wa rimwe muameme je narabanye n'umuntu w'umugenzi mwahari mu Kanyosha urumva ndagenda ngiye kuramukanya lo type vraiment yari umugenzi gose nsanga papa we na mama we bariko barakubitana nta nivyo narinzi sinarinzi ko nivyo bintu bibaho mugabo uravyumva neza yuko genre biba byaragumye hagati yanyu ntibishoboka rero kunyegeza imyaka yose ibyo ega kuko je ndashobora kuza no mu nzu je nkabibona yuko iyi nzu ari ikintu kitagenda neza kuko ariko kurya mbona urukundo ko ruhari ndashobora kubona yuko hari ababikina hari ababikina muzobikina imyaka yanyu yose ntimubikina imyaka yanyu yose ego urashobora kutabikina imyaka yose mugabo urumva urashobora imbere yanjye mumeraniye neza ugasanga bimeze nivyo benshi baba bashaka ushanze uwo munsi uhuriranye byahuraguye ugaje ubibona gaca wiyumvira mugabo urumva yuko mugabo kandi mubikina imbere yanjye nimubikina imbere y'umukozi nimubikina imbere y'abantu babanye neza imyaka yabo yose birashika mugashamirana gatoya ni juste ubiriza mu rukundo niko no mwijoro byarabaye hamaho gushwana abaho kubaho neza no gushwana kandi bitabaye mu rukundo uzugire attention hariho ikinyegezwa muri ibyo bintu bibiri ngo abakobwa ngo bakunze ngo batabaye hariho utuntu tumaze iminsi mbona kuri stade tuvuga ngo umukobwa ngo abakobwa bakunda bikomporta nk'abasorcière bisanzwe mu rukundo habamo byose ngira ngo sico bashatse kuvuga mugabo urumva ngira baba bashatse kuvuga yuko umukobwa akunze ntatekereza aguma sara aguma gizene ngo iyo ubonye ngo yatekereje haba habaye change
umva ugiye mu rukundo gogo ugiye mu rukundo emera kubabara emera no kuryoherwa ni ibintu bibiri hama ryari none niba nakubwira ko wakira ibifuti by'umuntu hama byose ryari cubivamwe bivamo byakurengeye urumva kurengera ico arico niwa muntu kiguma cirepeta cakintu no musi uramubwira ati ntunywe inzoga sivyo ntunywe inzoga ariko none anywa inzoga gusa ico kimuho igari abantu banywa bakararaye none ubuze hariho n'uzinywa akaguhisha jewe umpisha noca ndaguheba surplus par contre wabimbwira nkazi kugurira none Theo comment ushobora guterekomanda kuno musi uzinduka uhevye umuntu canke utamugiye jewe nakubwiye turi muri fiançailles kuguheba ni kawaida mugabo tubana ntibibaho urukundo ntiruhera erega rujya ntiruba ruraba urukundo rya nese reka ndiko ndapima uri kupima fata ko ari inkundo baziga gukunda kubwira ikintu mbona ku bakobwa abakobwa hajya barafise urukundo sivyo simvuze ngo abahungu ntabwo urukundo bafise abakobwa bafise urukundo kugira muhebe umuntu canke uvuga ati ndamuhebe kugabanuka birashoboka amugasubira akaruzamura kugira muhebe umuntu nuko muba mwarafashe umwanya ntuzovye kuvuga ngo ngo je dewe ndamuhevye vre yego y'amakosa yakoze urashaka kuvyihanganira sivyo uramubwiye ikosa yakoze akakubwira ati nukuri nzosubira kabiri gatatu bigashika nka gatanu mugo umunsi wo kuguheba ntazoguteguza kuko azoba yabifashe aba yarabifatiye nk'ukwezi akubwira ati je ndafise umunsi asubiriye kirya kintu nimwe kubabarira bapi bizoba biheze akubwira kandi abivuza abagiye kuko umukobwa agiye hajyaye kugira agaruke agarutse naho ntagaruka ari wawe agaruka ameze gute aragaruka mugabo ntaba gifise ca kintu nyene kimwe yagukunda muri we biba byaraheze biba byarahinduye yego abariko arabikreya gushasha murazi gagogo icyo twari gutandukanya bwa mbere ko twavyishe mu ntango hariho la mohanese na la mohane execution naniyo yahese je sinumvigene ushobora gukunda umuntu muri ni fiançailles basiraba ja muri kugora ja muri ja muri kugira umukobwa ngo tuje muri ese nibaza ko atari ese fiançailles je nanje mbwira muja muri ese umviriza d'une façon imaginaire fiançailles ni ese ni ukuri kw'Imana ni kubera iki bahebana niko riki bahebana none igitangaza nuko abantu bari muri fiançailles bahebana cyane igitangaza nuko abantu bubatse ba divorce urumva byose urumva ku divorce byo urumva nyene biba birenze mugabo bahebanya nta gitangaza ni kama kawaida mugabo urumva nawe nyene biragira impact ku bantu bakavuga bajya abantu bari bakundanye igihe kinini yaheze mugabo none comment ruhera mu gihe mwe mwambwiye ko rudahera uko goba kose none basi ujya munsi urinze ugenda ujya munsi ukagira mariage ubwo rukundo none ntiwimukana gwa rundi barufise muri ntuze muri fiançailles urazi ko ari amangajwe ngo utarafata wewe eta civile ntuburasinya ngo bakombe urazi amategeko basoma n'ibyari urumva umwe muri bafatide nirikarihwa na bose uri kurumva rero ntuze n'ibyari bahukana ni mu gihe umwe muri batagishobora kurangura neza amabanga yabubatse uri kurumva amangajima kubwiwanje fiançailles ntangajima ziba zirajamwe urumva hanyuma dukorana ikiganiro warambwiye neza ko hariho ibintu mubwirana genre mutegezwa kugendera kuri ama principe erega ni conditionnel mu gihe none on de parole ou quoi bon je sais pas mugabo ukaba waratanze iyo parole ukavuga ko iki kintu urumva engagement ntawe wayisinye mugabo waratanze engagement gukunda uwo muntu sivyo none imbere y'Imana hariho n'abagenda ese engagement ni declaration bon eko ni declaration mugabo uramubwira ko umukunda ukiyemeza ibi ukamubwira uti jewe ndemeye kugukunda tuzofatana umugambi uku nuku sivyo none ni engagement ugize mugabo ntawe yanditse nka bijya tugenda mu isengero ngo yandike canke eko usinye canke mu ikomine mugabo kamwe muravyumva uri munsi y'ijuru kandi uri umukristo watanze engagement none ugikunda ari umuntu umubwira ibintu byinshi reka ndakubwira umubwira ibintu byinshi wani yifaniye mfise ndashobora kuba ndi mu rukundo nayo urumva ndashobora kuba ndi mu rukundo nayo mugabo ayense mama nkagwara estoma haba nisinzosubira kunywa sita kubera ingwara ego nta contrat dufitaniye yuko naho nzoba ngwaye estoma ntegezo ko yemera mugabo mariage bakubwira bati naho azogwaye ibisebe azoguma ari wawe urukundo rero rutaragira amangajima no kuvuga n'imbere y'Imana ntiri gufata nta pasteur uraca imbere yiwe nta muri ntuze muri leta nturaca imbere yabo umviriza hari ikintu biba bigufata honyene iceyi uba wambaye iyo bimaze kuba nambaye iceyi
imbere ya leta nambaye iki imbere y'abamperekeje nambaye iki imbere y'abakozi b'Imana canke abari bo bose nimba ari patiri urumva muri ico gihe ni engagement rero yabaye officiel nico bituma bavuga ngo mariage officiel urumva rero mu rukundo uru rusanzwe rutugira atari mariage urumva nico bituma uzosanga kenshi niyo batumiye amakouple ntibatumira fiançailles abafiance batumira abantu bari mariye kubera ko birazwi mu gihe nko ngaho sivyo uravuze yuko harashobora kuba ibintu mu rugo bibaye ntumvikana harabaho divorce yo mu nzu indani cyane gose ariko sindayishikiye ngo ni nziza mugabo ko ngaho ni vya bindi nako ndakubwira hari abantu bataba bashaka gusohoka iyo nzu nkuko babivuze ati mu rusengero mu bantu natumiye babandi bari babibone kisanga uvuga ati je nzopfira ngaha nyene ndabibemwo ngumuku nyene mugabo mu rugo ndakubaze mbe hajya wowe uremeza yuko nkubu uvanye n'umuntu ko nawe uba ufise amakosa d'une part yakoze ikosa nawe yakoze ikosa ryo kunanirwa kwakira nta numwe abari yera na gatoya muri relation kwakira gute ntibibaho mwe muri ko murambwira ngo ivyo ngo ntibibaho ngurumva ngo hariho ngo abayagombye kwemera kumurangira n'iminota iri kuri tujana ka dutere dusongora dusema ngo ntibibaho ngurumva ngo yaramutse mukorera amakosa ngo ibiki ngo ntimushobora kuvana ane Paulie yuko hariho n'abandi babishoboye irevre ni bake kuba ari bake ntibisigura ko urukundo rutabaho ntibisigura ko bitaba ibyo utazi bibaho ibyo udashoboye birashoboka baza rero Deo abo basi bose boshobora kubisiporta bakabigumamo eske urukundo ruguma ari kwa rundi nyene muri ico gihe wovuga kugira baguma gukunda kugira bya bindi nyene hora kugira agukunda yego hari uwo kwemera akagumaho kuko urumva je nafatiye urukundo muri rusange mugabo wambwiye tugume mu bari mariye sivyo ahubwo ndahubwira umuhinga wo guhindura umuntu amwereka urukundo rwinshi cyane gose umuhinga wo guhindura umuntu amwereka urukundo rwinshi amusanze utanga uri kuratanga urutari none wowe muri wewe izo nguvu basi nka wowe uri wewe izo nguvu tuzivoma muri realite y'urukundo nimba natawe urukundo rwari yewe realite y'urukundo ntawe urukundo ni iki urukundo rero kandi rusigura ahubwo ipfa umuheraho nyene urukundo reka ndarusigura urukundo ubwa mbere Ndapfa twasiguye ngo hari ubwoko bw'inkundo ndakunda umuntu d'une façon inconditionnelle nkagukunda ko dufise ivyo duhuriye ko urumva ngaba nkagukunda urumva ni profit ko ndaguprofita hariho no kugukunda kubera ko bindimwo urumva mvuga twa uri mama waki nukuvuga ngo uri mama waki ubimenya gute ko ari tamu waki ko ari mama waki ikintu wumva muri wewe gitandukanye n'ibindi gogo nago nakubwiye yuko uyu munsi nimba warakunze mu gitondo umuntu yakomeretse urabimenya uravyumva mu mutima neza cyane nukuri rero iyo ari urumva ko neza cyane je nago nakubwira hariho umuntu reka nce hirya gato harageze igihe harabaho ikintu ndicura ikintu ndicura ntuye umuntu ivyo vyose ntibimeze neza urumva ca nsanga hariho umutipe kanaka amurembeje amurondeye yego ari muri dilemme avuga ati swate jewe uyu muntu hagati ya mugabo urafite wabibonye nta n'ikintu na kimwe cabimbwiye nivyo bintu vyuka mu gitondo kumenya ngo sinimvise mu kumwandikira canke ibintu ni sentimental ibintu biri spirituel wabonye message ko yahora yirunga ikitaje kwa kundi nyene nari nkivyuka gashagoko arashobora kuba mwijoro akajambo yaramenyereye kukubwira atari ko yakubwiye ega sinesho ega aho ngaho baravuga nibivyuka ukonye hari ikintu aba yarabonye muga ntiyagiha umwanya uwo munsi niyo yagihaye umwanya frère nta kintu na kimwe muri wowe urashobora kumva ko ariyo answer no back nibyo nyene ngirango warakinye wewe nka basket cyangwa nuze ntiwavyuka kumva ati uyu munsi bigende gute turatsindwa ntushobora kuvyiyumvamwo ico kintu ngo turatsindwa ushobora kuvyiyumvamwo nagenda gukora nshaka kumva ati ko numva ubwo uyu munsi ndapigwa kabisa iyo ni ibintu bisanzwe muga nko ngaho urinze uvuga ati waravyumva ati shaje vraiment cyamo nuko ari ikintu wabonye kandi umaze iminsi ubona muga uracirengagiza uwo munsi rero niho wagihaye umwanya basi je nibaza yuko frère abari nka ukuntu muvugana ko franchement je nibaza yuko umuntu ukunda canke mukundana hariho
ingene muvugana mwe nawe ndakwaze ko ata wundi muntu n'umwe yashobora kubihoma uremera basi uremera basi iyo rero akwandikiye message ko atahora yandika naho message atavuga urashobora kubihoma sinico uremera kagogo ko ibintu biri spirituel urukundo none ko mutaba muri abana none dewe yambwiye yuko ko mutaba muri abana bica bibaye amasantima arakominikana ngiye ko bitaba biri rero santima zirakominikana no muri ese ramurana execution niko nakubwiye jewe santima zirakominikana bazira kimwe nakubwiye arankivyo yewe nakubwiye uba wabonye ikintu urashobora kuba mwicaranye gusa ukabona yuko arafise umwanya munini ya mu telefone sivyo bashotanga kuvyiyumvirako uravyiyumvira ntavyo mubwira ubu n'umunsi wa mbere wa kabiri ukamubona kuri bya bindi nyene mbega uwo muntu yama ariko aramwandikira turi ku miseki ko jewe kubera iki karayitahora tora telefone rero akagira uko ukatangura ama APR azimya nyene bisanga ukavyihanganira mugabo wari umusuzi wo kukavuga ati shaje naho niko ndabikinako ari ikintu ari ikintu sigaye numva wapi menga ntakinkunda nka kwa kundi rero acabiki habamo kubimubwira utayimubwiye nawe uragabanura uko wahora umukunda Jean iyo utabivuze uco usanga muri wowe hari ibintu biriko biragabanuka kubera iki ariko arakwereka utuntu nawe udashaka nanje yambwiye ngo urukundo ngo ruza gute ngo nama ensemble ngo y'utuntu twinshi utuntu twinshi no kuvuga ingene ameze ingene aganira ingene yihangana ingene agizena uravyumva ngo utwo to ensemble tutuntu turafatana ari twinshi ufasha ko kanyuma ingene yihangana hanyuma ngo gacu usanga ngo muri wewe byakreye ikintu muri wowe ngo c'urukundo wamukunze kugira ngo rushobore guhera twato ensemble wamukundira twatuntu twazana gwa rukundo muri wewe waheze genre hakidufise ntagishobora kuganira ashaka muvuganye mwishurana nabi ntugirana muri wowe ntavdutegura ngo muri wowe nta kintu nakimutegura mugabo kubera tujya tuntu twagiye turabura tujye wamukundiye niba yahora agutembereza par exemple niba mwahora mutembera niba mushwanye mukavugana muti niba yahora kudediye amashon ntavyonzi umwe wese ingene yagira tujya nyene bivanye n'utwo ukunda ugasanga tubuze muri wowe ngo bigaca bigenda biragabanura wa rukundo iyo rugabanutse rero ugasanga rwazimye byapfuye rero ngo mugumye mushwana ugaca usanga vyama vyabaye kana kubwenge vyama vyabaye none muri cyo gihe biva ko kibiba none biva ku kinyene ishobora kuba ta communication yabaye ni ngaho nyene rero shatse kuca mbaza ngo hoshaka kuki niko ndakubeshega gogo vyama vyabaye kenshi nk'ubu uyu muhungu ariko ararondera umukobwa hari inguvu ashiramo si nguvu asanganywe sivyo hari inguvu umuntu abasanga ngasanga wewe ku mukobwa vraiment aritanga rero n'uyu ariko ararondera umukobwa ashiramo inguvu wa mukobwa akavuga ati ujya muhungu vraiment byukuri arashiramo inguvu mukundonde ashizamo inguvu none urumva ndacakubwiye agashiramo inguvu kavuga ati jewe vraiment aho namwankiriye reka ndamwemerera kuko ndabona arankunda mugabo umaze kumubwira ati nanye ndagukunda cyane nkaca bihera kubera iki siwe yariko arabigira yariko abiterwa n'iki ikintu yaragamije kukuronka arakuronse igitsindo kirinjiye arakuronse za nguvu ciye zigenda nawe wakurikiye za nguvu ubwo urukundo ntiruzoteba kuko hari ibintu wakoze mu gushiramo inguvu ndurazi ko psychological ivyo bintu umuntu akuzana mu rukundo akagutayo aruta umuntu yavuma gutamwibenga none umva bari urukundo ega byinshi ko tubisita ku rukundo erega ngo agutaye mwibenga herega muri we arashobora kuba ni nka kujya iyo ushuhiye ikintu basi par exemple dushake tureke iyo ushuhiye ibintu deo wowe urumva urashobora gukoresha ubukristo ugashobora kuvuga ngo abantu bose bakunda se abantu bamenye Imana se abantu ba Kristo se abantu bagize mugabo ni senti bihari iri ngaho urukundo rukorana na bonne manière kuba wewe udaca mwidirisha mukurira muri bus si bonne manière ubunye utaraza muri residence ubunye abantu bose bahakubwira haratesa haragizene n'uwajya pizza yaho bikini urayigirira igisharara sivyo yego ariko yironse ntuzosubira kwishaka nka kwa kundi ngirango ndumva nibaza ko n'urukundo bica biva ngaho nyene yarakoresheje inguvu hanyuma arakuronse sikamere kiyiwe yakoreshe ndumva wewe ariko arakora kugira kuronke niya kuronka rero hari ibintu azogabanura we nawe ariko wirukira iki za nguvu n'ahandi uzoca umubwira mbega kutakimeze nka kwa kundi kutari wa wundi habaye iki wonamenye si wewe muri ico gihe ubwo rukundo ruzora rigwa rukundo hayere rwo gukunda umuntu inconditionnel mbahubwo umukunze kugira umuronke donc no kumuprofita bambwiye ko urukundo hayere rumeze sugu profitana
no gukundana si guprofitana none gukunda wowe wumva aguma abizana muri bya bindi byose kwihangana ishobora kubyemera urukundo nagukunze sinjye ngo nce ndagutanga uramaze gukunda ugaherezako n'ubu arakunda ari mu N'ubu rukundo arakunda. yego vraiment ari mu rukundo ndakubeshya yakubwiye Uramaze gushika ugaheba umuntu? byace bihereza umuntu nta n'umunsi warimwe baraguheba barampeba wowe guma uri baraguheba hahandi nibo yego baguheba yego none iyo baguhebye bica bigenda gute iyo haba bampeba habaye iki mfata umwanya wo Ushobora kwiyakira ariko kwiyakira ndababara ahandi. mfata umwanya wo kwiyakira ariko ndababara urababara cyane mugabo bigahera nicyo gituma navuga ko amurana execution nicyo kintu natahuye none muri uwo mwanya aragiye niwe aba ari mu ikosa cyangwa niwe uri mu ikosa ahubwo aba yarasatse urashobora gutuma umuntu agukunda aba arimo ibintu bibiri sibyo aba arimo ibintu bibiri yagize ubwoba sibyo yakoze amakosa tujya akaba adashobora kumenya abantu baduhebye yagize amakosa yakunze umuntu umwe akabona ati ibintu nakoze vre ntibyari bikwiye kubabarirwa canke atanga urukundo rwinshi uraziga fere hagiye abatuburana yabatuburana tukajya imbere ya sentare ni kuri ma je no kuburanya ngo utavayo je ndashobora kubera biba byavuye basi agenda kubera iki we arakubwira ati je naguhevye kubera wewe sinabasarisha ko bamwe bamwe twakugaye barabazi umugabo d'une part je na je ndimwo mu babitumye le fait que ugashobora ati simba mu rukundo ntashoboye kujera ivyo bintu akagenda mbwa ntabishaka bamubwira ati je simba mu rukundo je ndarupfa tubandanye muri aya mafuti nyene canke byarakunaniye kumugarukana reka urashobora no kuba umukunda mugabo urashobora kuba umukunda udashobora kwinginga ivyo bavyemera vyovyo mwebwe urazi ko mukunda kwinginga muri ico gihe muragira communication mukicara ukavuga ati ukuntu nuko aho rero ni ya faiblesse yanje nananiwe gukominika ntuzi gukominika urukundo ndarufise binaniye gukominika naho rero nakubwiye communication kuri wewe ntikosa guhebana ndamaze guhebwa ndamaze guheba je nta numwe ndaheba vraiment je nta numwe aho ngira baravuga iwacu Omanye cyane nabwiye mu gihe atariho communication ari ikintu kitagenda neza mu rukundo communication communication no ndabivuze hama bikunaniye kwinginga ya communication harimo emeteri na sincerite kuko mukomunika neza mugabe bikakunanira kumwinginga reka kwinginga ari ubona umenga umuntu kuringinga si hari gogo ntiwize telecommunication muri communication hariho recepteur hariho emetteur jewe nimba ndabiguhaye ntubiho CV nemese mugabo twa byakunaniye we byakunaniye ndashobora kuba nakoresheje iranganje udatahura utanga gwinshi rukabaturira hari igihe erega namwebwe abakobwa murafise ukuntu mumeze kandi n'abahungu turafise ukuntu tumeze ndashobora kuba naguhaye gwinshi bigatuma unkengera canke nyita umuvoyo uyu muntu akunda nk'ukuye ugatangura kumareteta ugatangura kubona yuko mengo uramwetufa ega ibintu byinshi oya rega abantu bari mwe kumwe gutana hari umukobwa ajejwe gukunda umuntu w'umusazi mugabo aho n'umuntu atekereje avuga ati jya mu hivyo pasava ico biryoherako none ni kamere kiwe kabituma mugabo sinibaza ko ari wejejwe kubikora gutyo umviriza ico biryoherako yimba akunda umukobwa akunda umuntu ugasanga n'umupara wayi iki ni nuko aremye gogo ejo niyaje gukunda n'umuntu yitonda ntibizoshobora gupasa kuko arabaye mu bintu by'akajagari arakunda ibintu by'akajagari akunda akajagari dibo none abakobwa ubona akunda n'umuntu bavuga ngo mfise faible ku bantu bameze genre ila on faible ku barabu naho butekereza ngo pour les mauvais garçons ndabizi no ngabyisangamo nibaza ko atabitegura nibo afise hafi ahubwo nibo bamurondera nawe ikintu kiryoshe muri ico gihe ikintu kiryoshe ni ukuzunguru kugatebuka kwa kuwi wawe yitsama genre umwe wese arafise uwiwe ashobora gusiporta amadefa yiwe na Biblia ivuga ikigore cyose gifise ikigabo caco n'ikigabo cyose urumva rero abo batarabaronka ega na Adamu yabaye muri fiançailles itari reyere mugabo itari reyere yari iyi none azi ko Imana yabanje kumuzanira ibikoko yari abataka kanuma vraiment karaje bari ngana ari keza mwa ntitwobana urumva amurane anese ni nego nawe akagakunda babo ati mugabo byaramunaniye gukominika ngo abwire Imana ntuka oya yavuga ati yarabaye nyakubahwa nkuru runtu urunuma cye twobana isi umunwa nk'uyo revri karikeza muga ntitwobana byo nikumvomera amazi nikonsasira nikogira iki basi hoko guhigate kugira ngo basi ugo rukundo ruguma ari rwa rundi nyene kuri mwebwe urukundo rureke kuguma urukundo rureke guhera ubwo nta bintu birebire ugusenga Imana ugasengera uwo muntu muri kumwe kuko Imana ni mushobora byose irabigufashamo ubundi ho nta bundi buhinga burimo
urinzi ubona aba bantu bakundana bagashika mu rugo bikagenda neza nuko bashize imbere Imana akagusengera nawe ukamusengera ngo akomeza amasengesho kuko ibintu by'urukundo biragoye iri compliqué cyane kandi ntibihera oya ubwa mbere ngo je wazi nibaza kuri jewe urukundo kiyavuze ngo nugusenga Imana nivyo mugabo ico nzi coco je ndinze niyangaje ndanabwira Imana ngiye muri mwe watangutse ngiye muri bimwe watangutse ivyo nibi none se yatanguje urukundo muri Eden ngiye muri mwe watangutse bimpiriye nzobirimwo bitampiriye ntubirimwo Jean ugenda wimva ugendana n'Imana ukujanye nimba mvayo mvanayo nayo nico gutuma nakomereka cyane nico gutuma ntasa urababara bagusigaye kubabara ndabare ko ntayikomeretse cyo tuma ndeka kurya mugabo wewe muri wewe ntuhava uvuga muri babandi bavuga ngo urukundo ntirukibaho kuri caki ndi nyene rega rishaki nakubwira ubu ngo urukundo ngo rurahera no ngo ntirukibaho Cenda vyemera ko rubaho pe. Hari umuntu avuga ngo urukundo ntirukibaho. Urukundo rurabaho. Rafoko nabonye akantu kuri Instagram kuri wa wundi yamuye Pascaline wa wundi. Ari muyabira. Wa wundi avuga no wewe yavuga yuko ngo urukundo sinzi ko mavanda akavuga ngo yakavuze. We avuga yuko ngo urukundo ushobora gutanga ngo ico udafise. Jean ngo urinze uvuga yuko urukundo rutakibaho ni wowe utarufise. Ni wowe utarufise muri wewe. Iyo rero ngo uriko urabwira abantu ngo urukundo ntirukibaho ngo nirugirane ngo ni wowe ufise ico kibazo muri wewe uvuze urukundo. Ariko ngo umuntu ngo avuze ngo ndafise urukundo ngo mbuze uwo ndaruha ngo wewe ngo aba yumva yuko mbega yabivuze gusa nibuka neza nyene yabivuze mugabo ni muri yo ngo urukundo rurabaho ariko urabitsi ko ari abantu baba barababaye cyane akavuga ngo urukundo ntirukibaho nivyo nakubwiye ntarahura n'umuntu amwicarika habeho ya communication amubwira ati nivyo warababajwe muga ndaje guhanagura amarira warize yose none uca bihanagura ngo iki umwereka umwereka gome ni kimuga umwereka kuba wababaye muri ikate urashobora kubabazwa n'ujya kubera ibi mugabo ugasanga n'ubundi yaje ntafise iyo intention yo kubabaza mugabo ugasanga nivyo ndakubwira muri ico gihe ngene bica yubaho kugira umuhanagura amarira yiwe nuko umubaza ivyo akunda ivyo adakunda hari ikintu ico kintu mu mahorasyo batabiyaga kugira ngo sinze nkore ca kintu kugira sinze nkore ca kintu udakunda hama wihorere hama uze kumpeba Jean ifo kuvyinjiramwo uzi neza ugiye gukunda gogo ninde gahise kiwe hama utaka kubwira kuko uje mu muntu yababajwe urumva sinje kukubabaza kuri mu rukundo nashuguzanye no arashaka kukubwira ati je suis pas prête kukubwira passé yanje atari prête et la part bon naho tworeka umuhungu canke umukobwa nta muntu ashobora kuvuga ati nkuko wari kuravuga neza akavuga ati ntegezwa kubanza kwiha umwanya nkaraba réellement uyu muntu est-ce que kubwira ibintu vya umuntu uradukukonye naho rero ndakubwira ni wa mwanya mu biha Urashobora kubona ati bigeze heza ndashobora kubivuga we akiharota kugira ngo ashobore kubivuga we ikintu kiba hari usanga yahuye umwiteho uko abakobwa murakunda kwitwa uko babitaho umwanya aho ukenerera kubone sivyo bishoboka sio abahungu nabo twavuze ku bakobwa gusa umengana abakobwa gusa n'abahungu nico kimwe n'abahungu barababazwa abahungu barakunda umukobwa yigize kito sinzi kuri abibona kana Biblia yarinze ivuga ngo bagore ngo mwubaha abagabanye irabona ko atarukundo mufise mwebwe yeah abakobwa mwogera ku rukundo rw'iwacu none hari uraje kugira ngo ndabukunda none sije natanguye wogiye kuguwanje oyo bose babivuga mugabo uyu boje umukobwa yoza kumbwira ko nkunda nibaza ko ntomwemera oya vraiment nigiki hoshe kigihe nkasanga namusuzuguye je naza ko ntomwemera muri ico gihe kugira ngo ndamukingire najyo nikingire nibaza ko ntomwemera umvize igituma ntomwemera frère wano umukobwa bisanzwe bizi ko ari twebwe dukunda kandi ari twebwe tugenda tukabawuda umuntu info arinzanye bawuda nshobora kwiha amahezo menshi yiranze arumva afise ico yakunze kuri jewe info nicahera azoca mpeba ashobora kuba yaje swate nimba nanifise nk'uduhera canke yabona nanifise projet nta mahera arimwo nta bwiza nta gukunda ikintu nomubwira gusa sivyo nyimba bakwegera akabikubwira nuko muba mumaze kugendana akabona ngene umeze mu nyuma akavuga ati je ndadewo ndamubona ibintu yego karimwo muga ashobora kuba yatinye
kumbwira kumbwira wapi abakobwa ubwenge ntabikora uko ashobora kuba yatinye kumbwira agwiza amakeya yego wena aragwiza keya aragwiza keya rega rero abagwiza keya ugasanga bariko arayigwiza mwakabona ko bitariko birapasa aho rero ari umuhungu w'igihwa fumanyana nkabwira undi muhungu mugenzi we bana ugenda umubwirire nuko ugenda ahunda mutumbera jewe nyene byose ashobora kubitanga uko nyene agatanga iyo keya akakuvugisha mukicarana mukagirane bikunanitse kikumubwira ko umukunda si réellement uri umuhungu wumva utabagwaye Ega gogo ntakubera. Ega na amano mara abivuga kubera iki? Ega nabonye nabarko ari huda. Bamwe nto bivuga akaba ari akandi pembeni nga kabinyarukije. Nzobabara ku mutima. Reka rege ndabyivugira. Umukobwa acha kubwira. Jean harabikubwira hanyuma iyo information ayikoresha icyo ushaka. Ako dose ndabishaka. Kandi wemereye. Akitanga kaguru ko uramukunda. Sindabishikira vraiment ko umukobwa yambira ko ankunda ngo ndavyemera. N'abakobwa ntavyo ndabahanuye ngo muzobwira abantu ko mubakunda. Abahungu dukunda. Nta kintu kiryoshe nk'ico. Ahubwo abahungu wipowe ukaza mu mugwango nawe yo. Umvize nabwira abahungu. Nabwira abahungu. Barakunda kugico bigiciye. Info wirabi. Flori n'umuhungu wovuga uti umukobwa ntakabivuge. Flori nawe ati Babaza yuko nahari ko arabivuga ngaha. Igihe azokora ikosa naritoya azbati nakari niwe Andrade yogera ngo mbabaza nk'uko niko bimeze ngo mu gihe namutumbeye jewe ndakonta ku kigoro nagize narinze nigora ndibuka imitamo urabifatira imwanya ukiyumvira ukajya mu gaho bazi mu kudiraga nyene biruhisha wewe ndabizi nawe nyene biramuruhisha mu mutwe nawe nyene biramuruhisha none umukobwa yavyumva we muri we ntabivuge kandi yumva ko ari mugabo mayi navuze ko abakobwa bandakunda ubwo rega nuzi ikintu igituma abakobwa nyene baca bagira nivyo yavuze bagwiza keya mata keya urako nta chance akagwiza keya umva arakwisiriitako mpaka kugira basu ubone atujya mu ruve marankunda cyane gose none niyo bakwisirita ko naho nibishobora kukuruhisha ari abantu batakunda umuntu utamukunda aro ndaje kukuraba aro tubonane ukumva muri we urarengewe kubera kuba muri ivyo bintu kandi wo mubwiye direct uko ashobora gusanga ukunda na basket aje ndaguhitana tuje kuri match urumva ko kunyana ko bizomwereka yuko reka bivugire yawe sema unabivuge ubundi ngo nabivuge sebe nawe jewe nimugomba abandi nawe ndabishaka muri commentaire mumbwire ushigikiye Deo cyangwa ushigikiye Fleur hama ndabashimiye je nibaza ko haraco ntavuze ga Deo haraco ntabajije Deo mai byari bikenewe byavuzwe ariko je ndangiza muvuga iki kintu mwabakobwa mwe mukunda abahungu bibereke ntimubibabwire hanyuma mwabahungu mwe namwe mukunda abakobwa bakora ivyo bashaka abakobwa bahwatekeya hanyuma abahungu nabo mwe umviriza uri umukobwa matakeya ese niwe yahora akunda kuvuga ati musororere ari undi yavuze yuko umukobwa atashobora kusororera umuhungu ntaco bitwaye nagomba kubwira ya version yanje on ne peut pas aimer sans donner ariko on peut donner sans aimer ntushobora gukunda udatanga kafume kaba gato mugabo urashobora gutanga udakunda je nukuri hari umuntu yambwiye yuko umukobwa genre basohokana canke ari umugore wiwe atabona ingene yoshobora kumwemvita ngo bicarane hama musorore atabona genre kwemvita umuhungu musohokana akaba ari uri ha facture hari abantu bambwiye ko bitaba je n'umushayito twadukundana ashaka kumubwira nawe ntiwonguriraga na umukobwa dukundana ashaka kumubwira nawe ntiwongurire rwose erega muba muri bamwe kandi aranguriye ega byagenze neza kandi none ajyanguriye hari nahejo nzogaruka nkayamusubiza ugaca umuhana kubera byankozeko urumva babona ibya bindi nyene hari abantu biyumvira uko abandi bakiyumvira uko urumva ni tutafanyaje urumva ni tuzokora iki none ko mwese urumva mufise ibintu bitandukanye rero ndabashimiye cyane nawe babwirije uyu yari karavuga mugabo ndawumenga ntiyari bwaheze cemeza akantu kanyuma navuze cyambere coco mwabakobwa nimba vyashitse nkunda ntundrage binyereke hanyuma wa muhungu nawe nimba wakunze umukobwa mudrage timba naha kwankira uyu munsi ejo subirayo gumiza ko urukundo bahoza arateba kemera hanyuma cyari umukobwa na Drazi yambwiye ati ndaguhoye kuri umupantekote conyene kandi n'umupantekote nawe nyene
ndagoye kuri umupantekote ni kubera muri bamwe urumva yego ngurumva arabazi ko ikintu ngo nishize ko ngo kuri wa ngo nishizemo kuri wa mupantekote ngo atoreka umuntu ngo yirekure cyangwa mizako ndakubwire ko yankunze n'ubu muni we mugire ko oya waramubwiye yuko urashaka wirekure waramubwiye ko atwirekure turashaka wirekure mada wihangane sheri watewe turatumvise ko byangeze umutuwa gakateve Tena cyane ndabashimira nanje kubona mwanyumvire mukantumira yego hanyuma nanje shiko navuga ati nkuko yavuze uri umuhungu kunda umukobwa muhekeya hamubimubwire akwemereye it's good akwankiye habaho kwihangana kamugabo nta kukwankira byo yavuze ko atakukwankira gumako yakubwiye ngo gumako urashaka kugumako ukawasanga ukura tumwanya none ryari akandi ari abandi umenya ryari ko hageze kuhagarika muri wowe urumva ko bikuruhije muri wumva urarusha okay ni washikana karuha uzocuvaga ya uveyo kuko hari abandi bantu bashaka kugukunda uvuze rimwe okay ya hamanye mbo umukobwa wakunze umuhungu muhwatekeye umuhekeya ukabona ushaka n'ujya mukobwa uvuga rimwe agaca yembe wapi kwe byaragoye bro jewe ndindiza niho bijyoshye ndindiza mbone ko ziyimvye okay hanyuma nawe gavra muhwatekeya umukobwa hwatakeye umuhungu umuisiriteko ubonye vyanje sema vuga aho bibonaga ndasa aho turi kumwe aho bibona ko mpari ubona ko mpari kuko abandi babigira urindiriye ugasanga yaciye yikundira uyundi ukaja kumubwira ngo waratevye cyangwa ukavuga ngo nturara utari ko coye mbe ni yandirimbo ni gute nturara utari vuze we yararindiriye kubivuga arabura hanyuma arigendera hanze seko vyanze kiganiro tugiye wazi umukobwa nkubuye akubwiye ko agukunda nkaba jewe muri jewe mfise akageso gukunda sex nzokwamako kubera none siyo waje nanaje kubwira ngo ashobora kuza mugabo akabivamo ndafise mirimo yezuko kumanipira comme je veux uko niwe wizanye uzomukunda none basha iki kiganiro ni niwe wizanye nene uriko uratwara imodoka uhuye n'intama ngaho we nta niwe wabonye ushitse ukubita numva ufise umwanya wo kwiwe oya muri umwanya ugiye umufashe nabi azavuga neza yuko akunda umuntu nta valeur nta buntu afise nta valeur bifise ko umuhungu je ntavyo mbona oya birabifise oya no ko biraryoshe ntayo rero ari wabimbwiye mugabo uwo munsi yaciye azimya telefone yaciye biheba kandi waramukunze twarakundanye mwarakundanye ntibikihari ya byaraheze umbizi gituma vyaheze si ivyo yarabimbwiye ndagukunda mugabo umwanya nyine byanditse ndagukunda ngiye kwishura sinasuye kumutora nawe waramukunda mugabo ico gihe wari wumva akantu bazi no vyari birimwo mugabo sinari bwabivuge jewe nyimba rero yabona ati nkagotwa mikorosi baramutwara kireka ndavyivugira acabivuga kuri message mugaca arahita yagarutse bukeye yarashaye vraiment ntiyambajije ayo matu bashimire cyane twakoze iganiro cyiza nshimire Gogo nshimire Deo n'abandi twari kumwe tubabwira ati turabakunda cyane neje nimwatwizera so kwa twabiyumvire gusa undi munsi vraiment ndabashaka n'abakobwa ikindi gihe dutumira turi kumwe n'abagore twashinze urugo papa Ashaka dutumira twashinze urugo turi kumwe n'abagore bacu mugabo nawe ni vuba no ndakugara ko ni Gogo nsanga shemwa nta kibazo ubu wari kunsanga mu igeta bashobora gute cyane nande ndabakunda mwakoze kunyigorera mukamwe umwanya wanyu nama ndabivuga umuntu ashaka kuguha umwanya w'isaha n'umwanya ushobora kuba yicaye akavyumvira ko kamwandikira akakwitaba n'ukuri muraba agaciro cyane ndabakunda kandi cyane nanje hanyuma n'undi munsi nizera neza yuko muzoza shimire n'abatwumvira nje n'abadutije amatwi yabo ndabasaba subscribe ndabasaba comment ndabasaba ama like n'ama commentaire nabivuze ego commentaire ndazishaka cyane kugira ngo umwe wese ashikirize icimviro ciwe nawe uko avyumva hari ushigikira Deo hari ushigikira Fleury namwe ndabishaka nga support ya ndabashaka ko izo support zanyu n'ukuri mwe mwabitanga muri commentaire canke mukarabya imiso yacu bizoduhimbara kandi ntacu muzoba murakoze rero cyane mukamabane namwe abe mu byanyu no mu banyu ndabakunda bye turabakunda cyane